umuti wacu dushaka kuzana nko muri ibi bicaye no gushinga rino somero ry'ibitabo dushaka yuko dukingira abarundi kugira ngo ibintu byose basize babihari kuko ndababwiye uko nkuno mwanditsi twabo turavuga hano ntabona abivuga mu gitabo yasoye mwaka uheze aravuga intambwe zitatu zagiye ziraranga ivyo guhanahana amakuru muri mu gifaransa kiba cita ibijanye na oralité icya kabiri acitwa ibijanye na écriture icya gatatu ni l'ère électronique no kuvuga ubwa mbere ni ibyo guhanahana byo kubwirana nk'ibi byaturanga mu Burundi bwaho hambere abantu bakabwirana ibintu ku munwa ari ndero canke ari bindi bagahanahana ku munwa ahandi naho kwisinzi mingene ivyo guhanahana amakuru byateye imbere haci haba inzandiko ibintu vyanditswe ubwa gatatu rero haca haza ibi bintu tugezemwo ubu bijanye n'ubuhinga bwo guhanahana amakuru rero twebwe ku bijanye n'ibi by'inzandiko zitandukanye zishobora kuba zihari zivuga ku gihugu cacu kandi ari ubutunzi ku gihugu cacu byinshi birashobora kuba bihari ariko abarundi ugasanga kumbure ntituvyitaho canke naho vyoba biri ugasanga kimwe kiri hariya ikindi kiri hariya ikindi kiri hariya igikorwa ca mbere nihutiye n'iki no kugira ngo gerageze gutororokanya ivyo bitabo bishobora kuba byodufasha muri iyo ntumbero kugira ngo umuntu ashobore kuvuga ati jewe nkeneye igitabo kivuga ku kintu kanaka kijanye n'igihugu cacu imico kama kahise n'iki ndashobora kugitora vyoroshe aha n'aha n'aha.